Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye inkuru ibabaje kandi iteye ubwoba iri kuvugwa kuri Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, aho amakuru adushikira aturuka Igitega ateye ubwoba kandi akaba ari amakuru adahumuriza yerekana ko ibintu byamaze kwemezwa ko Generali Arengiyome Bunyoni agiye gupfungwa ubuzima bwe bwose kandi akanyagwa amatungo yiwe yose atana kimwe gisigaye. Sentare ntanyuzwa mu gisata c'iyungururizo yongeye kwemeza umunyororo wo guherayo kuri Arengiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere. Umucamanza umenyesheje iyo ngingo ku muhingamo kuri uyu wa kane, aho yavuze ko agiye gupfungwa ubuzima bwe bwose ndetse akanyagwa amatungo yiwe yose, byose bikaba byakozwe mu ntumbero gushimisha Perezida Evariste Ndayishimiye umaze igihe abisaba, ahubwo we nyabuna agashaka ko Bunyoni agandagurwa aho yarari mu ibohero rya Gitega, ariko Imana igakinga kuko abajenerali nka bose bakomoka muri CNDD-FDD guhera kuri General Silas Ntigurirwa kugera ku mushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca bakoze ibishoboka byose kugira ngo Generali Arengiyome Bunyoni ntiyicwe, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaramaze kubyemeza ko Bunyoni akwiye guhita yicwa akanya akariko kose kugira ngo areke kugumya kumena amabanga atandukanye y'ubutegetsi ndetse n'amabi akorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Hari amakuru menshi duhejeje kuronka ateye ubwoba adahumuriza yerekana ko abo mu muryango wa Generali Arengiyome Bunyoni ndetse n'abajenerali bamukunze cyane ndetse n'abo yahora aha imirimo batandukanye bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bagondoze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwemere gufungura uyu mujenerali. Hakaba n'amakuru avuga ko yabagiye gutorokeshwa, mu gihe ku rundi ruhande amakuru adushikira avuga ko Ndayishimiye arahiye akarengwa, akavuga ko nyuma yaho afakatiwe gupfungwa ubuzima bwiwe bwose igisigaye atacindi uretse kumugandagura kugira ngo acubye abariko barashaka kumutorokesha ibohero, kandi akabona ko igihe Bunyoni cyose yaba agihema umwuka w'abazima ashobora gutera ingorane zikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi bati ibiriko biraba birateye ubwoba, ariko ikiboneka cyo nuko Ndayishimiye nawe ibihe bitazakumworohereza kuko Bunyoni si umuntu woroshe kandi si umuntu wo gupfungwa uko wiboneye. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bibaza ibigiye gukurikiraho. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye ahisemo gupfunga ubuzima bwose Generali Arengiyome Bunyoni? Ese ni iki kigiye gukurikiraho nyuma yaho Bunyoni apfunzwe ubuzima bwe bwose? Ese ni iki kinyegeje mu rubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni gituma ibi byose bigenze gutya? Kubera iki umuryango wa Generali Bunyoni waswe uburenganzira bwo gutoza amafaranga y'amazu upangisha? Ibi byose bikaba byarabaye mbere y'urubanza y'uko rusomwa. Ibi byose bikaba ari ikimenyetso cyerekanye ko byanga byakunda ingingo yafashwe ariko ko itaratangazwa. Ibi byabaye uyu munsi bikaba bitatangaje abantu, ariko nanone hakaba hari amakuru ariko arakwiragiza avuga ko Ndayishimiye nawe yapfunze Bunyoni, ariko Bunyoni n'ubundi adapfunze kuko ibihangange bikomeye cyane bikomoka muri CNDD-FDD biri guko birakora ibishoboka byose kugira ngo bimupfungure. Tubanze dutangurire ku nkuru irebana n'ukuntu ibintu byabaye mu ntango ndetse n'ibintu byabaye byateye amakenga, ibyahise byerekana ko urubanza rwa Bunyoni rwamaze guhera.
kuva General Aringuye Bunyoni yaswe amatungo yiwe agafatwa n'ubutungane, amakonte ya Bunyoni n'umukenyezi wiwe Hasente Niyonkuru yose yarafashwe. Umuryango wa General Bunyoni wari usigaye ubeshejweho n'amafaranga atoza ku mpangu uwo muryango upangisha mu Kabondo no muri Kinindo be n'ayandi ava mu ivuriro rya General Bunyoni riri ku Muzinda. Ibyo byose nabyo nyine byarahagaritswe mu minsi iheze igihe urubanza rwa Bunyoni rwari mu mwiherero. Parquet General de Publique iherutse gusinyisha abapangayi ba General Bunyoni bari mu mpangu 3 ziri mu Kabondo, abandi mu mpangu 4 ziri mu Kinindo. Amasezerano mashasha abategeka kuriha amafaranga yo gupanga izo nzu kuri konte ya Parquet iri mu banki nkuru y'igihugu BRB. Iryo tegeko ryahawe kandi ivuriro rya Bunyoni riri ku Muzinda mu ntara ya Bubanza. Kugeza ubu umuryango wa Bunyoni wari ufise umuntu ajejwe gukurikirana izo mpangu n'iryo vuriro, akaba ari we atora amafaranga akayashira umukenyezi wa General Bunyoni. Ibi bikozwe mu gihe urubanza rwa General Bunyoni nyine rwari rutarasomwa, bakaba barabikoze rukiri muri sentare yemeza ko Bunyoni yagiriye ibyaha yarezwe na Parquet. Bikozwe na Parquet, byakozwe kandi na Parquet urubanza rutarasomwa, ibyerekanye neza ko byari byararangiye. Ndayishimiye yaramaze gutanga itegeko, ariko abatari bake bakavuga ko uko yatse Bunyoni nawe ariko agiye kwaka. Ishuri ryananiye abanyapolitike mu Burundi muri 2013 igihe umurwi CNTB wasohora umuryango wa Juste Nyakabeto mu Ngagara. Hari ijambo nabwiye abategetsi ba CNDD-FDD muri 2019 igihe ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza bwariko burafata amazu yabo bwagiriza ngo bashatse kubutembagaza muri 2015. Iryo jambo nararisubiyemo. Amazu yacu yarafashwe atanu urubanza rwari bwashingishwe muri sentare. General Aringuye Bunyoni yari mu bafata izi ngingo zo gutunyaga amatungo atakinya, atakwiyumvira kazoza k'imiryango, atano kurindira ko habaho imanza. Ubutegetsi bwari bwumva ikiburaje inshinga ari ukudukomesha. General Bunyoni yari mu bumva ko kudukorera ibyo ariko kutwereka ko ubutegetsi bukomeye. Nagize nti mwa bategetsi ba CNDD-FDD mwabihangange by'abajenerali muriko murihenda cane. Uburenganzira bwo gutunga ibyawe ugatunganirwa bwose ni uburenganzira bukomeye. Ni uburenganzira bukomeye cyane mudakwiriye kuza murahungabanya uko mushatse. Muriko muratunyaga ariko mubikore mwibagira ko ari mwebwe mutunze byinshi. Ubu burenganzira nimwabwica intwaro yose ikama ishobora kunyaga abo yanka, ni na mwebwe ba mbere muzohahombera bikomeye cyane. Uko mutunyaze ibyacu ku gikenye niko namwe muzonyagwa ibyanyu ku gikenye. Mwari mukwiriye kubaka ubutungane bwubahiriza amatungo y'umuntu kurusha ubutungane buyahungabanya. Ndiko ndavuga aya majambo niswe umwansi w'igihugu, yama avuga ibintu bibi. Ngibi ibyo navuze bihereye kuri Mutama wa kabiri, uwari igihangange gikuru havuye Nkurunziza. Uyu munsi ni Bunyoni, ejo ni Ndayishimiye. Mu Burundi bw'uno munsi umuntu ariko ariha amazu n'amatongo ku rugero ruteye ubwoba ni Perezida Ndayishimiye. Agifise ingufu arabikora bose bakanuma. Mbere bamwe bakamukomera amashi yo ariko arakwereka amahegitari y'amatongo n'amararo afise mu gihugu cyose. Aragura amazu agerekanye, abarundi bakigira abatabibona. Reverend Kuriyo Prime Niyongabo Gervais Ndirakobuca nibo bakurikira mu bategetsi bafise amatongo y'umurengera, murigarurira bimwe mu bisata by'ubutunzi kugeza naho muja gusita umunyagihugu mutoyi. Abarundi bakigira abatabizi. Mubona abarundi banumye mukibaza ko batabibona. Ibyo muriko murabakora. Umugani wa Pastor Denise Nkurunziza: inzigo mwubakira ko politiki izobagarukako. Uko munyaze General Bunyoni niko namwe bizogenda. Uko mupfunze Bunyoni wo guherayo niko namwe bizogenda. Ntimumunyaze ngo mushaka gukosora amakosa mukora mwese. Mubikoze ngo mumukomeshe, mumwereke ko asigaye ari ubusa.
ibyo yakoze nibyo namwebwe mubandanije nk'uko nabivuze imbere maze Bunyoni akambonamwo ubusa agikomeye na mwebwe niko bizogenda umunsi izo ngufu zabavuyeko ni ikibazo c'umwanya gusa abarundi nabo burya batwenga bababaye kandi ibyo bazabakorera birateye ubwoba muzabifatishe yombe kuko ikiboneka cyo nuko byanga byakunda ibintu byabigiye guhinduka mu gihugu c'u Burundi kuko abategetsi nka bose bari kubona ko ibintu byamaze kurangira kandi barabona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ari kuganisha igihugu c'u Burundi koko Ndayishimiye ariko araziza iki Generali Arengiyome Bunyoni hari ibintu byavuzwe bikomeye cyane mu rubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni ariko abarundi n'ubu batarigera basigurirwa ariko bikaba ari byo bifunze Generali Arengiyome Bunyoni ibintu byabaye birateye ubwoba uko parike yanditse icaha cyo kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu hakoreshejwe umupfumu iki nicyo cyaha cyaburanishijwe mu mwiherero gikomeye ndetse n'icyo kugerageza kwica umukuru w'igihugu ariko bikaboneka ko ibyavugiwemo biteye ubwoba kandi ko ari ibintu bifise aho bihuriye naho igihugu c'u Burundi abatwara igihugu bariko baracerekeza Generali Arengiyome Bunyoni arazira iki hari ibintu bitangaje twabonye mu byo parike yagiye yandika ariko tukabona ko byanga bukunda Bunyoni yazize ubusa ku rugero rukomeye cyane Arengiyome Gahungu baraganiriye umugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu bakoresheje uwitwa Emmanuel Kazohera batazira muhuza w'ibuganzwa mu ntara ya Ruyigi barondeye mu ntango za Ndamukiza 2023 nk'uko byumvikana mu butumwa bwa audio yarungikiye Arengiyome Bunyoni uyu Arengiyome Bunyoni yaremeye ko Emmanuel Kazohera ashoboye kwica umukuru w'igihugu akoresheje amagenegende yavuze ko ari inkuru ihambaye yo kwizerwa Arengiyome Bunyoni yarungikiye amahera Emmanuel Kazohera yongera amugurira ipikipiki kugira amwumvishe ko yokwica umukuru w'igihugu bumvikanye ko azomuringikira impembo amaze kurangiza igikorwa abajijwe ku kijanye n'intumbero yo kugandagura umukuru w'igihugu akoresheje amagenegende Arengiyome Bunyoni yaremeye ko yaronse ubutumwa buciye muri audio arongikiwe na ubutumwa bwavuga ko Emmanuel Kazohera ashoboye kwica umukuru w'igihugu Arengiyome Bunyoni yavuze ko atemeye ayo makuru ahubwo yahisemwo kuryosha iyo Emmanuel Kazohera kugira amuronke ko umuco ukwiye kuri ibyo bintu byavugwa ubu abumva igifaransa murashobora kubisoma uko parike yabyanditse mu gifaransa tubisanga aho nyine yabyanditse aho ivuga byose uko byabaye ariko abatumva ururimi rw'igifaransa reka tubacire ku mayange ibyo parike yanditse kandi tubereke uko ibintu byose byifashe mbega uwo mupfumu avugwa arabaho koko ego cane arabaho Emmanuel Kazohera batazira muhuza aba ku mutumba Musenga komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi ababanyi biwe batubwiye ko asanzwe azwi nk'umupfumu avura indwara zitandukanye abandi batubwiye ko afasha abanyororo kuva mu mabohero ngo agiye kuraba umunyororo akamuha umuti nta ndwi ihera uwo muntu adatorotse canke atarekuwe uko niko twabibwiwe ariko nta kuri kubyo tuzi twabajije ababanyi biwe ko hari abategetsi babona baza kwa Muhuza barwishiye ko muri rya minsi yaciye ivugwamwo ifatwa rya Bunyoni Ndamukiza 2023 bari bamaze iminsi babona abantu baza gutora Muhuza ku ipikipiki baravuze kandi ko hari abantu bamuguriye telefoni igezweho ya Android nyuma y'ifatwa rya Bunyoni hari abantu bo mu nzego z'umutekano baje barafata Muhuza baramujana mu modoka ya pick-up aca amara igihe kitari gito atazwi irengero ibyo nabyo turabyemeza kubera na twebwe twaramutabarije mu ntango za Rusama 2023 byavuga ko yanyurujwe n'abacungera Perezida Ndayishimiye twaramenye ko hari ibyo yabajijwe mu iperereza ry'u Burundi mu nyuma yarasubiriye araboneka abaho ataco yinona mu kibano byaravuzwe ko Muhuza ariko arakorana na Bunyoni ariko abantu bari bibaza ko ashaka kumufasha gutoroka ibohero amaudio parike ivuga arabaho koko ego cane arabaho abayafashe turazi ko yahanahanywe kugeza aho ashikiriye General Bunyoni
Muhoza yarafashwe amajwi atabizi n'abantu bamutumiye bamwunguruza bamujana ahantu mu ihoteli, baramubaza imigenderanire afitaniye n'abatwara Burundi, uko yobigenza kugira yice Perezida Ndayishimiye, ibyemezo ko abishoboye ico asaba kugira abikore. Abo nibo Muhoza yabwiye ko afitaniye imigenderanire n'umukuru w'igihugu, ko yahoze avura umuvyeyi wiwe, ko yafashije CNDD-FDD ikiri ku rugamba. Yongera arashinga ibiheko mu ngoro yayo no mu biro by'umukuru w'igihugu. Muhoza yarivugiye ibyaha bikomeye cyane bifise ico bipfana n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza n'abo bafatikanije ndetse n'abamutumye. Ku kibazo cyo kwica Perezida Ndayishimiye, Muhoza yemeje ko yoshobora kumuhenda ko abangamiwe, akamuha umuti witwa uwo kumukingira ariko ari uwo kumwica. Avuga ko ariko yoba yarabikoze no ku rupfu rwa Nkurunziza. Bunyoni yahuriye hehe na Muhoza? Gerard Bunyoni ntiyigeze ahura n'uyu umupfumu Emmanuel Ntikazohera, ahubwo yahawe izo audio mu ntumbero yo kumwumvisha ko bishoboka guhindura ubutegetsi hakoreshejwe uyu mupfumu. Igihe asambirwa, General Bunyoni ntiyahakanye izo audio, ahubwo yasiguye ko yashaka gutahura neza ibyigene uwo mupfumu yoba yarakoreshejwe mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Ibyo parike ntiyashimye kubyandika kandi ntiyashimye ko bivugwa ku mugaragaro, ari nayo mpamvu ico caha kiburanishwa mu mwiherero. Ipikipiki ivugwa yarabaye ego cane, ipikipiki yaravuzwe. Mu byo Muhoza yasabye kugira akore ibyo kwica Perezida Ndayishimiye harimwo ico kumufasha kwiyunguruza be no kumwubakira inzu nziza. Yaranavuze ko abandi bari bamuhaye inka zitatu za kijambere zica zirapfa, arerekana n'aho zaba. Muhoza avuga ko bakunda kumwemerera byinshi ariko abashikanye ku butegetsi bakaca bamwibagira. Ni gutyo yaguriwe ipikipiki, yongera yemererwa ko ibikurikira azobihabwa amaze guheza igikorwa. Igitangaje, ipikipiki yaraguzwe ariko ntiyahawe Muhoza nk'uko yabimenyesheje mu iperereza. Abayiguze baherutse kumufotora ayicayeko, baca bamubwira ko bazoyimurungikira. Biba bihereye ngaho. None ipikipiki yagiye hehe? Nta nyishu dufise kugira ngo tumenye uko bimeze. Ubwo Bunyoni ntiyaguye mu mutego? Ingene mu mwanya muto hadutse amakuru y'umupfumu ashobora kwica umukuru w'igihugu, ayo makuru akaca ashikira Bunyoni, nawe akabyemera, agatanga amahera yo kugura ipikipiki bitanatanzwe, biratangaje. Mu minsi mike yemeye ibyo bintu, yahaciye hatunganywa ifatwa ryiwe, yongera aragirizwa ibyo kwica umukuru w'igihugu akoresheje amagendegende. Iperereza ryamenye gute aya makuru? Ninde yatanze izi audio mu iperereza? Ibi bintu bisa nuko kuva mu ntango wari umutego wo kuronka icemezo ko Bunyoni ashaka kwica Perezida Ndayishimiye. Kubera iki Bunyoni akurikiranwa wenyine kuri iki cyaha? Hari abantu benshi bagize uruhara kugira Bunyoni amenye uyu mupfumu no mu bijanye no kumugurira iyo pikipiki ivugwa ariko itashitse. Iki caha nimba carabayeho, abo bose bakigezemwo uruhara bokurikiranwa imbere y'ubutungane, kubera bose bari bazi ibiriko birakorwa. Emmanuel Ntikazohera batazira Muhoza yaremeye ko yokwica Perezida Ndayishimiye, yongera aremera impera yo kubikora. Ni gute parike ifise aya makuru yose ariko akaba adakurikiranwa? Kubera iki sentare yanse ko Muhoza aza kubazwa kandi Bunyoni yariko aramusaba ko bomuzana? Hagati ya Bunyoni na Muhoza ninde afise uruhara runini mu mugambi wo kwica Perezida Ndayishimiye hakoreshejwe amagendegende? Muhoza yiyemereye ko afise uruhara mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza, akavugana babimutumye. Ni kubera iki cyaha naco parike itagitohoje ngo inagihane? Hagati ayo kwiyemerera kuba yarishe umukuru w'igihugu no kwemera ko yokwica uwundi mukuru w'igihugu, ni ikihe gihambaye? Parike ivuga ko Bunyoni afise uwo bakoranye mu kurondera umupfumu yo kwica umukuru w'igihugu. Hariho abatumwe kumurondera bongera bamufata amajwi. Hariho abamuguriye ipikipiki bongera baramufotora ayicayeko. Hariho abamuguriye telefoni ya Android barayimushikiriza. Abo bose bari bazi umugambi wo kwica Perezida Ndayishimiye hakoreshejwe amagendegende. Ni kubera iki parike abo bose itabakurikiranye? Hano niho hahanyegeje ibanga ry'urubanza rwa General Bunyoni.
birashoboka ko Perezida Ndayishimiye azi neza ko ata mugambi wo kumwica wariho, byose bikaba ari umutego yateguye wo gufata Bunyoni gusa. Nimba ibivugwa mu rubanza byose ari ukuri, naho hazoba hakenewe amatohoza akomeye cyane ku bijanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Abarundi barakeneye umuco kuri bino bintu. Inama nshingamateka n'impuzamateka ntizikwiriye kunuma kuri bino bibazo. Hariho izina twashimye gufuta muri runo rwandiko rwa parike. Si parike yarufuse, ni twebwe twarihisemwo kubikora gutyo. Ibi byose bikaba ari ibinyegezwa kandi biteye ubwoba, byerekana ko Ndayishimiye yakorewe ibikorwa biteye ubwoba, kandi byerekana ko Ndayishimiye yahohotewe ku buryo bukomeye cyane. Ibi byose nyine bikaza bishimangira ko azize ubusa, ariko nanone amakuru adushikira akaza yemeza ko hari ibihangange biri gukora ibishoboka byose kugira ngo bihane byivuye inyuma Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ibyo avuga rwose biraboneka neza ko ari iremetanya rikomeye cyane. Bunyoni atacaha afise na gitoya. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.